Ikambi ya Mahama ibarizwamo impunzi z'abarundi n'abanyekongo kuri ubu barenga ibihumbi 50 nk'uko ubushikiranganje bujejwe gutabara imbabare minema bwabitangarije Ijwi ry'Amerika mu mwaka uheze w'ibihumbi 2021 niho HCR hamwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye igita ku biribwa bafatanyije na minema bashize mu mico 3 impunzi ziba mu ikambi ya Mahama yerekana uko barutana mu kwibeshaho. Umuce wa mbere urimwe abageze mu zabukuru, imiryango irengeje abantu 8, abafise ubumuga, indwara zidakira hamwe n'imiryango ihagarariwe n'abakenyezi. Umuco ugira kabiri nawo urimwe imiryango y'abafise amikoro make, naho umuco wa gatatu urimwe abifise n'abashoboye gukora. Muri abo hakaba harimwo n'ugwaruka guhera ku myaka 18 gushika kuri 35. Ijwi ry'Amerika ubwo ryishikira muri iyo kambi ya Mahama yasanze ugwaruka ruriko rurigishwa umwuga wo gushona, bavuga ko ari amahirwe kuri bo kuko bizobafasha kwibeshaho mu gihe boba batakiri no mu ikambi. Gusa ibingiye narabyifuzaga hashize igihe kinini tukiri no mu nkambi y'ibyumba, nifuza kuba nakwiga ubudodozi ariko nkabura uburyo. Mfite icyizere cyane cy'ubuzima yuko nimva ahangaha nta nubwo ntekereza ko najya gusaba akazi, nifuza ko nanjye nazikorera. Hanje ndugwaruka ndabifite myikizere ko bishobora kumfasha igihe noba ntakiri ngaha, ubuzima noba mbayemo bwose hanze. Kogwa byo kwigisha imyuga mu nkambi turabishima cyane kuko beshi muri twebwe ntabwo tuba dufise ubushobozi bwo kuriha amafaranga haza habasaba kugira ngo tube twobasha ibijyanye n'imyuga y'ubudozi. N'umwuga nakunze kuva kera ariko nkabura amahirwe yo kuba nawiga. Habimana Ernest umukozi akurikirana ibikorwa byo kwigisha ibijanye n'imyuga mu kigo gifasha abana n'ugwaruka Mezo Shalom avuga ko intumbero nyamukuru ari uko bose bagira ubushobozi bwo kuronka ico bashoboye kwikorera. Iyo abahejeje kwiga benshi harabafisa materiye yabo bagakora bakongera bagatanga akazi, abandi bararose ubuzi butandukanye nk'abize gukinjika barose ubuzi butandukanye mu mahoteli kandi akomeye. Rero ivyo bica bibafasha kubaho no kwibeshaho. Ibyo bikorwa byo gufasha impunzi kwibeshaho kugira ngo beshigwe mu ngiro bigirwa mu ruhara n'imiryango ifasha impunzi irimo ikigo Mezo Shalom. Ijwi ry'Amerika ryanigereye aharangurirwa ibikorwa byo kurima igihingwa kizwi nka chia seed kuri ubu kiriko kirarimwa kuri hectare zishika kuri 41. Nizigimana Jeriye umukozi wa Mezo Shalom mu mugambi wo kurima ico gitegwa yabwiye Ijwi ry'Amerika ko abantu bagwiriyemwo abari muri uwo muco wa gatatu bamaze kuronka akazi. Guhemba abakozi ni umushinga uri ku mafaranga arenga nk'imiliyoni 120 miliyoni 140 z'amanyarwanda ararenga ngaha. Igikorwa dutangura twahaye akazi abantu bari hagati y'1200 n'ibihumbi500 kuva tukirima. Ni mu ntumbero yuko kugira ngo abo bantu bari mu ciciro ca gatatu baba ngaha mu nkambi bashobore kuronka ukuntu babaho. Uko ayo mafaranga bakura ngaha tubahemba 1200 mu bantu barima basanzwe, tugahemba n'1500 abantu abo twita bati murida. Byaje mu ntumbero yo kugira ngo abo bantu bashobore kuronka ukuntu babaho mu gihe ubufasha hasere aho ribaha bagiye mu ciciro ca gatatu butashoboka. Umwe mu bakora muri uyo murima wa chia seed ubukeneye kuvomerwa kenshi avuga ko impunzi n'ababa hanze yazo bashima ibyo bikorwa kuko buri kundwi batahukana amafaranga yo kwikenura. Umva ayo mafaranga bahembwe bumva kabafasha buri munsi. Ni igihingwa gikenera amazi, bavuga ngo kuvugitera bikeneye ko dutangira kuhira. Yo mu buhinzi ubuhira mu gihe hatari izuba ryinshi, tuvugamo nimba ari mu gitondo izuba ritarava na nimugoroba izuba rihumbye nibwo batangira kuhira. Ijwi ry'Amerika yanagendeye bamwe mu gwaruka gwamaze guheza ibyigwa by'imyuga ubu basigaye bakora ukuri kwamye, barasigura ubuzima babayemwo uyu munsi. Buri mu bwa mbere twara abantu birirwa baziranga mu nkambi, twirwa ku marigara mu masoko ataco gukora dufise, ku buryo bagiye badufasha turiga turamenya dutangura kugira ubuzima dutangura ku dufaranga twari umunsi two gufungura. Kera twari kuri zero ku buryo no kwiyogoshesha umushatsi twayinda kwindira itega kwigarama. Nabonye kuba hano mu nkambi ubuzima bwabo bugoye, ari ubuzima butoroshye, mpitamo kuza kwiga uyu mwuga nk'umuntu w'umusore. Mbese kugeza uyu munsi uyu mwuga ngiye wamfashije ikintu gikomeye cyane. Ikintu nshobora kwaka umubyeyi buri kimwe cyose ndakimenyera kubera uyu mwuga.
Vuga neza Andre ni umuyobozi w'ikambi ya Mahama ahagarariye ubushikiranganje bujejwe kwitaho imbabare avuga ko bashima ibikorwa bigenda bikogwa n'imiryango ifasha impunzi kandi ko bazobandanya kurondera ubushobozi bwotuma impunzi zibasha kwifasha. Rero abari mu myuga nibarangiza bazajya gushaka akazi. Turi gukorana na GIZ kugira ngo ibahuze n'abarwiyemeza mirimo bazabashe kubona akazi abona abize imyuga. Ubwo twatangiraga kugira ibyiciro bidafashwa kubona amafaranga yo guhaha izo sharo minimum badufashije cyane kuko umubare munini yawuhaye akazi bagakora bahembwa. Impunzi zacu rero zatangiriye kuri 0 kandi hari abamaze kugera ku bikorwa bifatika. Rero nabo bari mu rugendo rw'iterambere nk'abandi banyarwanda. Inshingano zacu rero nka leta no gukora ubuvugizi tukareba ko bose bajya mu rugendo kimwe n'abari kwiteza imbere bakagira ibyo bakora. Tuzasaba abaterankunga batandukanye kudufasha kugira ngo amahugurwa agere kuri bose, urwo rubyiruko rurangiza abakomeza kwiga bige no kujya guhanga imirimo hanze. Ntago ari ngombwa ko imirimo yose ikorerwa mu nkambi. Gushika ubu mw'ikambi ya Mahama haratangirwa inyigisho z'imyuga yo gushona ibintu bitandukanye birimo impuzu n'ibirato. Abandi bifuza kwiga iyindi myuga isanzwe irangurirwa mu Rwanda barungikwa hanze y'ikambi mu bice bitandukanye bakaja kwiga babifashijwemwo n'ikigo Mezo Shalom. Muri uyu mwaka wa 2022 ico kigo Mezo Shalom gitangaza ko abarenga 347 barungitswe kwiga imyuga hanze y'ikambi, abarenga 600 nabo bakaba bamaze kurangiza ibyigwa. Ubushikiranganje bujejwe gutabara imbabare minema bwatangarije Ijwi ry'Amerika ko impunzi zibarizwa mu muco wa gatatu zababa 6,000 kubabarizwa muri iyo kambi ya Mahama. Twabibutsa ko hashize hafi indwi imwe isi himbaje umunsi wahariwe impunzi n'abakuwe mu byabo. Thierry Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.